Sisohoka. Urasohoka nsohoka. Sisohoka. Urasohoka. Kimuretse. Yo reka ivyo bi Urasohoka nsohoka. Mana Nuyu wanje. Umugabo wanje. Ufise nk'abandi. Hariya. Yesu we uyu mukobwa n'umwana mubi. Umugabo wawe Kwigisha uribuka yuko uyu mukobwa reka ndakubwira urya musinda naragusinze kundonda nta n'ijambo ufise nyambo reka nanjye ndaraba ko umusigana na mutahana suwe mana ndabuze nico mfata nico ndi reka Yesu oya ndabasabye basimureka kugwana sibyo STV, every story matters. Jam on the beats. Yeah. Lipman. With a Jessica. With a paradise. Yeah. Mtoto mzuri anakuja bila mluzi. I get high kinyamwezi kama zizi. Leo sherehe tunakesha mbuzi. Nyama na tungi tupo ndani ya yakuzi. We, bonge la toto tena. Walai, wengine mistaki tena. Always make me better. I take it to my mama, make a new love hero. Kukupata naona bingo. You the one. Yesu ndole kandora mutse abakunzi ba STV nizere ko mumeze neza nkuko mubibona nanje kuri mikomba meze neza so ubuherutse mwarabibonye aho twaje mu buterere mpamagawe n'umukobwa ari aho ati ingo ndakwereka ahantu ariko arabera shonga anye mu rupangu sinzi ubwo okay muravyibuka mwarabibonye namwe ibi bintu ukuntu vyaheze so urashobora kwegerwa ngaha gatowe yasuye kandi kundondera arambwira ati ingo tujane donc bivanye n'amakuru afise ku vyabaye kurya muhungu mwarasuye kandi mwarasuye kandi kuvuga oya ntitwasuye kandi kuvugana oya mugabo gusa nari ndagukeneye kugira ngo hari ahantu bambwiye ko ari kumwe n'undi mukobwa mugabo rero sinavyeme nashaka ko tugenda tujane kugira ngo tuvyemeze ko ari ivyo none gasha uribuka ko yankubise gakofe jewe mu mugongo nagiye ndikanda arankubise gakofe ndagusabye nase kandi kubinduru kandi wiyaranje sivyo ntushwane ndasabye je sinkunda ibintu by'induru mu buzima sivyo naho kenshi nisanga nabigiye muso wambwire ni he namaja urahaye bambwiye ngo ni kuri portail tukura mugabo sinzi portail zarizo kuko ngaha ari tukura no ngaha sivyo tugende tubaje turabe umviriza ahantu turi none ko hari portail zitatu zisa na huje kimenya urahaye ntuhazi nyene oya naho nzi nta muntu azimira mu gisagara ngo tubaze ngaha nungano naho ntibugana no kugara odi ni sawa ndashobora kukubaza gatoya ingo gato ndakubaza umeze neza yego je meze neza so yitwa Butereyano umuhungu ku muto w'umusani muremure ntawo woba wabonye injira muri rupangu oya nabona kubesha kabisa nta n'umuzi no twinjiza mu mpangu z'abantu turondera zamuribuka kugarawe siga ndabugari ngo tubaza aha none wewe bakubwiye ngo reka mbaze uyu mutiba umeze neza yego ndashimura ni sawa yego sha ndagoma ndakubaze yuko hari atantu woba wabonye mwizi mpangu zibiri hinjira umutipe yitwa Butereyano muremure muto sawa uramuzi ho yego ndamuzi neza ubanga nyene we misi nyene iruhande yaho nta nyene woba tubonye yinjire ngaha ndamubonye mu mwanya yinjire ngaha kuri portail yahuje injire aha ni wawe n'umudemu we bakundanye bakunda kuza misi yose ngaha harahiye merci asante thank you Mungu akubariki amina nawe tugende kumuraba
mani reka kuzana ibintu by'induru kurazana ibintu by'induru kwanza ninde yakubwiye ko ari ngavuga bukebwe niba natwumva nanjye naje kugira ngo niyemerere ukuri mani kumengo ndabona harukaye kameramani ucutangura kuja imbere Fabi Hodi karibu meze neza Yego turashima. anye mwama tubone uyo muhungu muremure yitwa Batereyano yoba yinjiye ngaha muto muto umusanyi Umushakireke. turi tuja kumuraba nyene turabagenzi biyo Mendera ndamurabe. twinjire mureke ari mu nzu vuga bukebuke ntumubwiye ko tuko turamuronde Oya. kameramani twende kara bukebuke umuryango ndasabye iki singa amapezo umukobwa vuga bukebuke ndakwisabye bari muri salo kamera cyangwa mu idirisho berekana ntushavu ntutere urwamo ndasabye ntibakubone kameramani ndafuwe twinjire banzurindire nje imbere ntushwane ndasabye sivyo oya je sinshobora ntushwane oya dushitse ariko cushavu tuvuga wabonye okay twinjire kameramani twinjire ndodore tukume inyuma ukuye ibirato Okay. Ubu sindakuvumbuye. Aha waje gukora iki? Uri kumbaza navuye he? Basha urambwira. Magarukanye kana makamera ngaho. Narindi. Urambwira kabi uva ngaho mbwiye. Acha kumushika. Namshika wala ndio sababu namshika. Dada mama. Urahazi hariho. Dayo none Singene kwamenya. Ngaha turi ni kwandi. Mumbwire ndasabye. Singene kwamenya. Sheri mbwira uyu ninde? Akubwira iki reka kumufata kubera iki yagusize hama kaza kundaba. Yagusize nimuteka. Waje gutera imitoma mu nzu y'umukobwa. Ahubwo natubwire. Acha kumushika. Ahubwo nta kintu ufite cyo kuvuga ni mukuri ayo ma microphone yanyu. Umviriza ndakubwire si sababu ya kumshika. Nganga gakotera kumutwe. Yesu we bashaba abakobwa na ibintu bagomba bajemo ngaha oya ntugende banjugume ngaha je na ma microphone nyene naba umviriza okay je bintu none kumuguma munkurikirana nibiki mwebwe umva ndakubwira mukobwa we nikiki cyakuzanye ngaha kwanza uyu mukobwa uramwibuka uyo je ndamwibuka wewe uranyibuka jewe oya je ndakwibuka jewe ntunyibuka oya Yesuwe bantu bimana wowe siyo wanterefonye umpamagara ngo nze bariko barashwana nimuze tugende turanyaruka
hari induru. Umetokea nini mnambie? Nukuri sinda nakuzi dada. Ntunzi jewe. Sinda kuzi. Yesu we. Kama kamera michimo agatazasa kim. Abantu bahita n'amambonesha amaso ni beshi. Dada je ntunzi baje. Oya sinda kuzi. Mana we. Oya banza wicare si. Hano habandi nanduru. None nk'ubu nyina w'uyu mukobwa yoza ngavyo genda gute. Neko mama. Turahanu habandi. Sohoka ndivuze ati musohoke. Rimwe kabiri gatatu musohoke. None cumusohora n'umusheri wawe. Wayibonye ko yawe karakuvanga. Kana kumufata naso kuno mukobwa. Sinkena sinda mukene. Ona. Oya ntimugwane basi. Yesu we ariko buterera no nk'ibi bintu uri kuragira. Oya nimureka kugwana basi nimureka kugwana. Urahazi ga. Oya ndakubaza. Ngo ndakubaza. Bukebuke sibyo. Basi je uranzi basi. Oya je sindakuzi. Yesu we uribagiye ko ari we wampamagaye umbwira nze kuraba induru zabaye. Dada je sindakuzi. Ariko ndiko ndarengana abantu banca mu maso ni beshi kandi abantu baguma banca amaso bagenda ni beshi cyane. Sindakuzi. Ndumiwe. Sheri oya banza muje ndafitana. Ugiye. Ngo ndakubira akantu kamwe. Banzu reka basi je ndamukore ko basi ntaki. Unanidai. Nakuliza unanidai. Kudai no kugira iki? Unanidai. Kudai no kugira. Nizo microphone muzana n'iziki. Ngo ndakubwira mukobwa we ngaha ikintu cyakuzanye nga urakizi se? Umugabo wawe kwigirisha uribuka yuko uyu mukobwa reka ndakubwira urya munsi naragusize habaraza kundonda nta n'ijambo ufise nyambe reka nanjye ndaraba ko umusigara na mutahana nge nubwaye nimugende izi nduru zidahetse reka ndakubaze nuko Imana nawe uva umugabo wawe yakunaniye gutunga mu rugo cyane uravuga ko umukobwa yarakunaniye ni igiki cyatumye aza kundonda akagusiga nawe rero urashima neza ntamutwaye au sikia haya microphone kila siku mnanifuatilia nenda kubaza Yesu we uyu mukobwa Yesu mana we none uyu mukobwa yagize iki ndumi uyu mukobwa bano Imana yagize uyu wa musi si wayanzanye uyu si wayanzanye ngo muri ko murashwana none yarakuzanye ikibazo kirihe ni iki ngorane ni iki gushika muzana ama microphone n'amakamera oya je ahubwo nje ntangaye mu bandi gusa ndabasanga ari we muri kumwe none je sina nababujije ibintu vy'amakamera navyo nyine no mumurikirani je ubona ndiko ndatwenga nka wewe ikintu urabona ntuzona abantu batwenze bose ngo numunezero bafise ugumenda imyaka yose 5 oya ntugenda nta numwe avanga haje nagumye ngaka kumuryango sasa pasi ya watu ndio mnakiwa kufanya nini hapa abafite inkwi bagibihiye dada abafite inkwi bagibihiye umva ndakubwira ikintu kimwe ntuzoze wowe ufata nawe umugabo ngo ntiyigira kuba mwakira neza sasa yuko bakobwa turabana babi ahubwo uri umusazi nawe urabishima na mutahaye ndakubwira ikintu tamkoma nachezea kwa sinema ago twarimbwa hewe Yesu we abakobwa turabana babi nuko Imana ndavyemewe no muzi ndakubwiye ati teka nabagize kamera nizi banzu urindira ndagusabye je abakobwa siniko ndabatahura umva gute nta kirimo shira ngo ndakubwire nawe uramwihakana sikia sasa nini unataka niambie unataka ndumiwe cameraman kubera guma mushaje na none ari nzu rya mukobwa nico je narinzi gusaje kuguhamagara nyene mu bisara kamera misha kata staff na bintu byo makamera nyene ibintu myigize byo kuzana amakamera no mukeneye iki none wowe ukeneye iki ndakubaze wowe ukeneye iki nahatura hano habandi none muzani nduru hano habandi muzani nduru hano habandi oya je nshaka kubaza basi nshaka kubaza uyu mukobwa ngo basi je tuvuga none mukeneye iki jewe nshaka kuvugisha umbaze iki jewe uri bukurya munsi sivyo nibiki sasa mani jewe umviriza none oyahe ngo ndakubwira unasikia umviriza je wewe kuri cyo oyahe ngo tugende mana we ariko bakobwa babaye gute ariko nuko ngo tugende agende he none kubiya kabose none ibi bintu by'amakamera ibi ma microphone navyo nyene umviriza reka basi numvize icyo ambwira nyuma je numvize ivyo mbwira nanje simvaga agenda umwumvize mugabo je simvaga uramuretse kwera agenda kumwumviriza nkuyoca mugarana nawe ukabuka kumugarana je ndiyemera naje nganda murindira nga simva ngataje mani gusa Yesu we umviriza iyicareshe guteka ngo twicare ngo nteye gufungura ureke nujya ujye yavuye gushaka anje kaza
ndagusanga ngaho umva muko Gende nzira umugabo wiwawe. ufise ariko basi urashobora gutwara umuntu w'abandi ukamugaranira mu nzu basi Oje sinamuganiye basi umviriza ndakubaza ntubizi basi yuko uwo muhungu babana imyaka 5 bakundana Oje ibyo ntabyo nzi nukuri ibyo ntabyo Nataja usanga yamaze kubimubwira sivyo. Yesuwe hariya yo hariya Yesuwe uyu mukobwa n'umwana mubi Umukobwa. mana we Umviriza ndakubwira. tumugururi oya banzure keshavu oya reka kumuswa kwa mazi banzure keshavu Wewe mureke. yo reka ivyo bi urasohoka mana we Umviriza mana we Nuyu wanje. Umugabo wanje. ufise nk'abandi Umugabo wanje. ufise yo uramaramaye mu ba reka mbona ahubwo oya umviriza reka basi kumwirukana uko basi oya ntibaramukishavu basi oya apana ishavu none nawe uremera umugabo wawe bamugutwara Oya sinavyemeye. mama wanje azabimenye wewe ko Wagora umusuma twaba nawe katazosohoka. oya dada Yesu mama we bahaswe no kumvuna banzure indire twumvikana mana we urasohoka Sisohoka. urasohoka anako nakagaye karimwe apana sakagaye oya vrema oya ako nakagaye we mana oya ntawudona ingwano z'abakobwa rero abantu ntawuronka nukuri yinjiye mu nzu ntasohoka none aho urinjira hajya mu nzu kumusohora Turarako adasohoka. ntasohoka Arasohoka. twigira mu by'iwacu Jana arizi ko acaguma ngaho. Nukuri Imana. ngiye mu by'iwacu tugiye mu by'iwacu usigare uraje baje Yesu we Nukuri simva ngaho ataje. mana we cameraman mana we Yesu suwe mana we ndabuze nico mfata nico ndi reka Yesu oya ndabasabye basi mureka kurwana si reka basi kurwana ndabasabye si aragiye basi Yesu we Ndabira umusenzi w'umukobwa. Yesu Turaraba. mana we none nk'ubucu utahagote inkama mbiri zawe zasigaye ngo tuje kuzitora inkama mbiri zawe zasigaye ngo tuje kuzitora twaje gutora inkama mbiri ziyo zari inkama mbiri ziyo yangibi birato yangibi ngibi ingutora ibirato byawe ugenda Bigusigiye. genda Wari bisafari ni yo nuko iyo nibishambara yaboze iyo ku mubiri wanje sinoshirako ari he wa muhungu mumpamagarire bari umuhungu ni inyegeje ari he Aja gusari kwa aja saka gukokesha uja. Nizera yako kagaru. naho nakagende yakanuka umva da nyene mbugita nuwifise ikirindi yo urambabaje hewe urambabaje nibyo bateka yo ari hehe bazi cameraman ngo tse kumuraba yagiye kwinyegeza ari ngaha ari uri kute cameraman njoo huku nini mnanifuata mpaka fasi ya ingo ndakubwira ingo wowe uri kutuma abakobwa bagwana hamwe ucuze kwinyegeza ingo rero babanguruka umviriza babangurukanye hama tugende ingo babangurukanye re hama tugende nabagume bagwana kandi uhari babangurukanye hama tugende babangurukanye hama tugende none kuganira umuhungu je ngene ko umuhungu je nakubujije kwinjira muri runo rupangu ahagiye wawe yamutsindiye yo urakomye mana we bakunze basti ndabirishe se umukobwa kungana nansutse kwa amazi n'ukuri ndabi byabashe n'ukuri kw'Imana kurahiye nunyaneka kwa amenyo izi mudu tugeza kuzigura Yesu TV fans ndumiwe werindira kugenda
Mana we so yo hewe nahatwa no gukomereka ukuboko Yesuwe Mwami Yesu Cameraman ndumiwe jewe ibintu ndiko ndabonera mwikarse mwimisi Yesuwe reka ndabashimire cyane abantu mwese mwadukurikiranye nuvume ngo no bakurikira nkarabi yo biherera Twende cameraman so reka ndabashimire bye ciao reka ndabakurikirane ndabe kwanze biherera cameraman twishe STV, every story matters.